Kw'igerekezo rya 17 mu Kakaro no mwaka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarifadikanje n'abenegihugu bo muri komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi mu bikorwa vyo kuvanga umusenyi urucekeri rw'amabuye n'isima vyo kubaka umushinga w'isengero nshasha y'ishengero rya Methodiste Uni ku mutumba wa Munazi. Mwijambo yashikirije abenegihugu bari bitavye bikorwa Nyeniteka Sinzohagera yabahimirije kubandanya bateramira umutekano. Yongeye abahimiriza kwijukira ibikorwa vy'iterambere, kudasesagura umwimbu, kwirinda guharika, kurwanya urudandaza rwa magendo n'ibindi. Ko rero Imana yatugiriye neza ikaduha amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni igikorwa ca buri munsi. Tubasabe kubandanya muteramira ayo mahoro n'umutekano. Ntahave asubira kuduca mu myanya y'intoki, tuyateramire. Umwe wese agire uruhara mu guteramira amahoro n'umutekano. Kinyinya kubera ko himbuka mushobora kwakira abantu benshi bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzima, ariko nagenda basabe nimwabona umuntu mushasha mu kibano muze mwake karanga muntu mubaze ikimugenza, nta cyaha mwamukoze, kuko murashobora gusanga hari nk'umuntu yari avuye mu yindi ntara avuye ahejeje kwica nk'umuntu akasheza guhungira ngaha, canke ugasanga muhaye indaro umusuma mutamuzi, hanyuma aje kuraba akarere akazosha agenda kuzana abandi basuma kugira ngo batangure kudurumbanya ikomine yanyu kandi yari itekanye. Amahoro n'umutekano amaze kuhaba ca dukora ibikorwa by'iterambere nk'ivyo mwakoze mukarima, hanyuma umwimbo ukaboneka no muri ya ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, aho icivugo kirasanzwe ariko kandi gisaba gukora. Nugukura amaboko mu mpuzu tukagwiza umwimbo kugira ngo umunwa uronke icyo ufungura, hanyuma umfuko nawe uronke agafaranga. Anagenda basabe kuri uwo mwimbu tuba twararonse, intumbero ya leta mvyeyi nuko tumaze kugwiza umwimbu tuca tuwukoresha mu kwikenura, tukikenura mu byo tudafise, tugatunga imiryango yacu, abana bacu bakaronka uduhuzu two kugenda kw'ishure, si amafaranga canke si umwimbu wo konona. Rero nagenda basabe muze muziganye neza umwimbu mwaronse, mubike neza buraca bugacana yandi, kubera ko muri kuri frontieri hari urudandazwa mukunda kugira namwe muce murubona mwene rujya nyene rujya ntiwe ndavuga sivyo. Nagenda basabe mwumvise musitanteri yavuze ibibazo bijyanye n'amazi, by'amatara, amabarabara. Burya nagenda babwire ahantu leta ikura amafaranga ni muri ajya amakori. Iyo dukoze urudandazo rwa magendo tuba turiko turahombya igihugu. Naco gituma nagira nsabe ahubwo muri za nyabune dukomeze turwanye fraude. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahimirije amaparuwasi yose y'ishengero Methodiste Uni guterera mu iterambere ry'igihugu, gufashanya n'ayandi mashengero mu bikorwa vy'iterambere, gutera kugira ngo ibikorwa vyo kubaka iryo shengero bitere bije imbere, nuko abajeje intwaro botunganya ibikorwa vy'iterambere kugwaruka ruri mu buruhuko. Mu kurangiza ijambo ryiwe yahamagariye abenegihugu gukunda igihugu, kwikingira ikiza coronavirus n'ibindi. Nyakwa musante hamwe no gushimira ababenegihugu baje kudushigikira mu bikorwa by'iterambere mu kubaka inongoro y'Imana, nagira ndabamenyesha nyakubahwa musante yuko ishengero rya Methodiste Uni dusanzwe turongora imbere y'amategeko twihaye intumbero kuza turashigikira ibikorwa by'iterambere rusangi, na cyane gushikira ibikorwa intwaro ziba ziko zirakora. Ayo nagira ntere akamo bano bubahwa basanzwe basengera hano yuko mu kwezi k'umunani ndazi nyakwa mubwiriza wanyu yarabibabwiye, ariko nagenda bibabwire mu vyumve nimambe mwaza ngo ni programa ya mubwiriza. Mu kwezi k'umunani amaparuwasi yose n'amatabariro akorera mu ntara ya Ruyigi duhamagariwe kwegeranya isima tuzoshikiriza nyakubahwa buramatari kuri irya nyubako y'ibiro vy'intara iriko yubakwa mu Ruyigi. Nagira nkengurukire by'ukuri abenegihugu
basenga no mu yandi mashengero baje kudufasha, twatangiye twirorera baje kudufasha. Namwe ndabasabe ejo ni haba ibindi bikorwa bakabajya kara muragenda gufasha, dufashanye kuko ibi ni bikorwa biha iteka ikomine yacu, ni bikorwa biha iteka intara yacu. Iyo abantu bashize hamwe ingufu bashika kuri byinshi. Nagira nsabe nyakwa musanteri nawe musangiye kurongora ino komine, ubu ugaruka ruri mu ruhuko, mufashe ingene mworufasha murutunganirize, ntiruje mu biyasamaza, ariko mubahamagarire ibikorwa by'iterambere, bafashe mu bikorwa by'iterambere, ntibaje mu bintu bisamaza, ntibaje mu marigara, ntibaje mu bintu bihava bibayarura umutwe, ariko nk'abajeje intwaro murabe ingene ubwo gwaruka ruri mu ruhuko mwogwankadra, hanyuma ruterere nago mu bikorwa by'iterambere. Hanyuma nkuko mubizi igihugu mbere n'isi yose birugarijwe n'ikiza cya corona, sivyo? Nubwo by'ukuri Imana yadutabaye mu gice cy'u Burundi, leta mvyeyi igakora uko ishoboye kugira ngo ikingira bene igihugu. Tubandanye twirinda, tubandanye tucirinda, tukarabe kenshi, twirinde ibyo kuramukanya, gusomana, kugwana mu nda, ibyo tubyirinde. Hanyuma wumvise n'agakorora, wumvise ari ikintu kitagenda neza, genda kwa muganga bagupime, wipimishe. Hanyuma usanze by'ukuri warande baca bagirana, baca baguha umuti ukacukira. Rero bene gihugu ntitwotonda urugamba rwo kugwana n'ubukene tudafite amagara meza. Umuntu agwaye abagwaye ntashobora kurwana urugamba. Rero turabinginze mubandanye mwikingira ikiza cya corona.